babafashe anotage bafashwe nk'imfungwa kubi abarundi benshi kabisa bahunze 2015 urabahungiye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda urabahungiye mu Bugande abo kabisa bafashwe nk'imfungwa barabankiye gutaha so umuntu ashobora kwibaza ati ni bandi babankiye gutaha na Uganda mgo surtout bo mu Rwanda nibo amakuru anadushikira cyane gose mugabo nizo leta zibiri barakamisha kwanza abo bitwa ko bagiye bahunze niko bavuga mugabo ntaco bahunze kuko baragiye baravyonga intozi canke inzuki zibariye batera bajabuka kanyari sikuvuga ati ngo babaye victime ngo yabajya abantu leta isaba yabivuze neza hari abahamagariwe gutaha n'abandi atana kimwe kirinze gusabwa kujya none si muri EAS nta visa kujya bagiye n'amakinga bagaruka n'amakinga bagiye ni moto bazoza ni icabajanye ico kizobagaruka mugabo akariste bloqué ngira nanye niteka Reverend Ndikuriye yarayibabwiye yavuze nimba ntihenze mugiswe bavuga kunuku ngerageze mfate nkuko yabishikirije yavuze ati ni liste y'abantu batarenga 70 rero leta izo leta zibafashe kwera idiri novuga ni business d'abord kimwe u Rwanda rusanzwe rufise akantu kukumengo guruguma gwipima mu bintu byose uzokumva no mu mvugo banubatse n'akakioske ngo mu Burundi mu ntango bakora ama training mu Rwanda niho bakora imyitozo ya gisirikare kandi baragaragara mu makati atandukanye mugabo aho bigeze ubu rero ntibakiri mu ishamba kubera ko nako ntibakiri mu Rwanda ubu ntibabigira mu Rwanda kuko hari amajisho uvuga ati ngo turabona ngo gitigiri c'aba soho ku Rwanda ngo baja ngo mu Burundi ngo cagabanutse imikeke yacigumiza kurya abantu ibazi n'indagara ku ma restaurant ushitse ukabaza mbere hari ubugari Bwakeye canke mwiriwe bivanye naho muherereye kuko turi mu ma konti nagenda atandukanye kandi dukurikirana n'abantu benshi ndabaramukije rero mwese bivanye naho muherereye ni MC Benta kuri microphone ya mbere ndababwira ko kuri microphone zikurikira dufise abatumire badasanzwe cyane abubahwa turi kumwe na Fleury turi kumwe n'umusesanguzi nkuko musanze bamenyereye bose reka ndabakire muri televiziyo yacu muri studio za televiziyo yacu yaga Now TV ariyo yanyu kugira ngo baturamutse kugira ngo tubandanye n'ibindi nabahaye ikaze turashimye kubona kwanza twagiriwe amahirwe no gutegwa iteka ryo kuba muri studio nziza nk'iyi yaga Now studio Kende baza ko twaje kuyaga ibisigaye babivuze reka mpereza agapira mugenzanje urakoze cyane jewe hano ni muhira ndahamira reka ndamutse abakunzi bayaga Nawe TV naremeruka ngaha kubayagira ibitari bike nizere ko n'ubu twagarutse kuyaga kandi ubu nibaza ko biza kuryoha cyane kuko turi babiri imbere ya kamera no muse ni ping pong agapira karagenda ari akongera kagaruka ndamusubiza kuba biryoshe cyane nivyo kabisa reka ndabashimire rero cyane kuteka mwaduteye ngendegwako mvuga ninjira mu kiganiro neza neza aho nipfuje kubabaza kuri bimwe biko bigenda bivugwa n'abantu benshi aha mu gihugu cyacu Burundi canke hanze y'igihugu bavuga yuko impunzi abene igihugu Burundi bahunze muri 2015 bakaba bavuga yuko bafashwe nk'imfungwa badashaka kurekurwa ariko leta y'u Burundi ikaba ibareklama mu bivuze kwiki nk'abasesanguzi reka nitanganize ukivuze neza cyane gose bikore ningoga ko yanumva umengo biri ku munwa nk'abanda bivuga yakivuze neza cyane gose karibu cyane babafashe anotage bafashwe nk'imfungwa kubi abarundi benshi kabisa bahunze 2015 urabahungiye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda urabahungiye mu Bugande
abo kabisa bafashwe nk'imfungwa barabankiye gutaha. So umuntu ashobora kwibaza ati ni bandi babankiye gutaha. Ahantu bamenyesha ko leta y'u Burundi yahuriye n'amareta abiri muri Tanzania, y'u Rwanda hamwe na Uganda kugira ngo baganire kuri kino kibazo cyazya mpunzi z'abarundi, aho bigaragara ko leta y'u Burundi yasabye ko abenegihugu botaha kuko atampamvu nimwe ituma baguma mu buhungiro mu gihe mu Burundi amahoro ari wararaye. Turanabakumbuye. Twebwe twakuranye nabo na bamwe muri bo, abandi twakuze tubona ari nk'aba onkle, turabakumbuye. Nibatahe, nibaze dufashanye kubaka igihugu, ntibazoze basanga barasigaye nyuma, batangure kwishisha kandi ari wabo. Nibaze tujane ku murindi umwe, ku muvuduko w'iterambere umwe, kumbure karahara mu Ruganda ntibacura. Niko nkunda kuvuga. Akorera ko niko karahara mu Ruganda ntibacura. Aho tugeze iyo abahari hari mu ruhare rwabo, nibaze ko tuba tugeze kure cyane gose. For this ni benshi bari nibatahe. Rero nibaze twubaka igihugu. Mugabo hariho akajambo gaca kaza ko hariho abandi leta y'u Burundi yasavye. Hariho abantu particulièrement yasavye. Hari habikivunga, c'est vrai, yasabye ko bohunguka bagashika mu bagiye mu byo batazi. Kiryoha barahenzwe mu cyamake. Ariko hari abandi rero bagiye mu byo bazi bakurikiranwa n'ubutungane. Sinzi rero uraza gufata umwanya waza kukivuga ko neza, nta wamenya nimba bajya bose baciye baba victime yabagiye leta y'u Burundi isaba amagingo ajya mareta abiri navuze adashaka kubatanga bahishira ako boca bace bafata mu kivunga bose bakabankira gutaha. Banzo kometse kugira canke ndaki oya duga kwijambo nawe duga kwijambo munganire yabivuze neza. Ego Gusa rero ikibazo gihari sikuvuga ati ngo babaye victime ngo yabajya abantu leta isaba. Yabivuze neza, hari abahamagariwe gutaha. Nabandi atana kimwe kirinze gusabwa. Kujya none si muri EAS nta visa. Kujya bagiye n'amakinga bagaruka n'amakinga. Bagiye ni moto bazoza ni icabajanye cyo kizobagaruka. Mugabo akariste bloqué ngira nanye niteka Reverend Ndikuriye yarayibabwiye. Yavuze nimba ntihenze. Ngiswe bavuga kunuku. Ngerageze mfate nkuko yabishikirije. Yavuze ati ni liste y'abantu batarenga 30 abarazwi. Ni muta abo rero nibaze hama ubutungane bukore. None bahari abamaze gutaha nibapambana n'ubutungane bakera bezwe birabuye naho yarabibabwiye ni imyaka 10 nkuba bari yababwiye ati yaba mwari mwaraje 10 bite bamaze kuga. Hama ku kibazo cyo kuvuga ngo barafashwe nk'imbohe anotage uko nukuri. Uko nukuri kudateye amazi kubera d'abord izi leta iyo bari mu Rwanda na Uganda mgo surtout bo mu Rwanda nibo amakuru anadushikira cyane gose. Mugabo nizo leta zibiri barakamisha kwanza abo bitwa ko bagiye bahunze niko bavuga. Mugabo ntaco bahunze kuko baragiye baravyonga intozi canke inzuki zibariye batera bajabuka kanyara. Donc bafite bafite bati mugabo batinya ubusa kuko leta nimvyeyi. Leta nkoze yababwiye ati mwabana mwe ntimwari bwacuke. None ibaza nk'umupeti yarafise kiosk yidandariza ibotike. Ibaza umupeti yatonda mu mabiro. Ubu 10 ans ziraheza shomereye urumva na ubu CV yabo yaragiye ko akantu kita refugee mugo je naza kataraba refugee. Refugee abarefugee ko baratukana mu makomantere bakreya amakonti anonyme. Gusa nibatahe mu Burundi biraryoshe ko uri muhira uvyuka ukigorora mu gatondo nimba ari kwa papa na mama wawe nimba ari mu nzu yawe ukavuga ati bravo yanje ngire gute. Rero leta izo leta zibafashe kwera idiri novuga ni business. D'abord kimwe u Rwanda rusanzwe rufise akantu ko kumengo guruguma gwipima mu bintu byose. Uzokumva no mu mvugo banubatse n'akakioske ngo mu Burundi gute baca banza kuraba hariya mu Burundi
ibintu byose nivyo kuyipima ikindi ca kabiri naco baba bashaka gusa gucafuza igihugu cacu ciza c'u Burundi ati gute bagome bereka amakungu ko ubu Burundi butari muri eta canke buta situation politique itarebure kurira kwakira abo bashaka kugaruka mu gihugu baba bashaka guhunguka dimwe ko timwe ni business kuko barabungukira ko bivanye na PAME najya ama ONG akurikirana ivy'impunzi kote ya kabiri bashaka kugumiza izina ribi ku gihugu c'u Burundi igihugu c'u Burundi mana gifise klima zose turarima tukimbura aho baba aho mwe yavuye ni hazoshikira mbere hari azosanga n'amapave n'amakaburimbo hameze fresh bo ntarandiriye reka nsubiza agapira hariya nabyo no musi ni pick so reka nduge gato ku kintu uvuze ngo bariko barabakamisha yego kweli sivyo inka za kijambere n'amafirizone watanze akaruro kaho bice muri za PAME izindi nzira naho kujya kuntu Rwanda rubayeho mu kwikompara ariko kandi hari ikintu gihambaye ngomba kuvuga buriya zijya mpunzi ibi bihugu nivyo nuvuga byaziteguye nukuvuga biswe impunzi mu mugambi wa bijya bihugu wateguwe bijya bihugu byarateguye umugambi kumbure byakoze mu makarikire yose baravuze bateka dutegura umugambi ngira ngo sinzi ko bose bagenzi we bagiyeyo amabisi yaba bategereye ku mipaka haba mu Bugesera haba ku Kanyaru wewe washika ku mpaka gusa wacha wira bisi kandi bisi VIP yego gaci ibashe mina zimwe za vere yes no mu kambi y'impunzi ari umuntu aciye baza none ko bashikira mu kambi y'impunzi ijya kambi yari yubatswe ryari kuwihe mugambi ko tumenyereye bezo bisi zozo zabimenye gute kugira kuva Kigali uza ku mipaka no rugendo sesa n'urugendo ariko umuntu aciye baza niki twe tumenyereye y'impunzi zihunze kenshi baziha amahema zikazingazinga aho ziba mugabo bo bashikira mu mahema yubatse harongo nabashikira ngo mu mazu mu mabloke yes aba VIP none nkomwe yavuga ku radio ngo yakubise kudeta nka gode fugeyo ryama mwihere bakoreye ubu bajya zabaye impunzi urbain hari impunzi urbain bashike muri Kigali wasanga hari amazu n'abandi bamengo baratashe muhira voilà bajya exactement haba hari amafamille ari prête kubakira hakabaho n'abandi novuga bivyigangeso aba victime babandi rero babigiyemwo kubera kakamogi babahaye irya pirawo babatekera ku mutakura naza musaga n'ahandi so bajya rero nibo baca bashikira mu makambi mu ngora yubatse kandi ariko so aha rero ndiko nshaka kwerekana ingene byateguye ibi bihugu byateguye byonyene byateguye umugambi w'izimpunzi so rero c'est vrai bwa mbere twemeranye ko bakamisha ku nzira za PAME n'ibiki ni ngombwa yindi nzira iyo nyene wavuze ko yakuntu bikompara no kwerekana yuko Burundi butari a mesure yo kubakira kandi ariko kandi hariho undi mugambi ukomeye nifuza ko duterera ku musumari mu bisanzwe uyu munsi ugiye kuraba aha muri izi kambi z'impunzi nyene ntange precisement imahama ndazi yuko ari abadukurikirana bariyo bace batubeshuza bafata ifoto batwereke imahama ntushobora kuhasanga umujene ndakibutse ni bisaza gusa nukuvuga hari ibitama n'ibitamakazi n'inzoya abajene ngo bakenidiri so ni vya vyunguka twavuze ni bwa rudandazwa babahamagariramwe bivuze ngo abasore inkumi abagabo abagore bafise inguvu bose umuntu akibasha wese magingo hana kibarizwa mu nkambi y'impunzi bigitangura batora imiswe n'inkumi bakababesha ko babaronkeye ubuzi bagiye gukora muri aya ONG international même malheureusement bakiretrouva inyuma y'ibihe bantu bariko barababona haro n'ikindi gihugu cyo hanze nimba zari za Nepal sinzi igihugu bavuga ngo bagomba batwariyemo voilà so bakiretrouva inyuma y'ibihe bantu bagenda ngo bagiye mu ONG basigaye ari abasirikare mu ntango bakora amatraining mu Rwanda niho bakora imyitozo ya gisirikare kandi baragaragara mu makarte atandukanye mugabo aho bigeze ubu rero ntibakiri mu ishamba
kubera ko nako ntibakiri mu Rwanda ubu ntibabigira mu Rwanda kuko hari amajisho baguma bavuga ati hanaka umuntu aguma asemerera avuga ati hanaka ni murabe oya tureke n'ivyo icatumye ahubwo barungikwa mu Rwanda bariko baracashe mina buriya bari bakeneye imisore n'inkumi abagabo abagore bakibasha kugira ngo baze kubafasha kurema igisirikare citwa c'akarere ku ruhande rwa bijya bihugu sivyo bituramaze twivuga ko mentfa ku ma platform atandukanye no kumwanga ukanamenye itandukanye bivuze ngo rero kuba leta yacu yo biri kyarekrama abarundi bitwa kari impunzi ni mubi bafitiye iri kirabona yo bareko baragorerwa hehe muri Kongo gusa ikintu mbona kizoba kibabaje nuko nimba twari twiteze ko hariyo nk'igihumbi tuzosanga dusubije nk'ijana amajana 9 bahereye abo bo tuzobaronka erega tuzuza gusanga baduhaye abatama n'abatamakazi n'abana bavukiye mu buhungiro batazi Burundi yego babandi barungitse tigenda iwanyu atahazoja imyaka 10 n'imyinshi baca bashika ku mazone kwicara ati bari nambia nyumbani naha rero ni munyereke ba babu bande aza baturungikira abana bavutse kuri Corneille nangana nawe ringoma so ikibazo rero gihari ni ico nuko abarundi bene wacu bahunze ubu magingo aya n'abasirikare bamwe bari muri kijya kirobero kigini muri Kongo Red Tabara no yego bien sûr ijya Red Tabara ibyo birazwi 100% yabaye créé 2015 nabajya nyene bahunze mugabo abara abasivile batihutiye kwinjira muri Red Tabara bari muri kijya kirobero bitongo M23 zambwebwe za Salama exactement benshi niyo bari rero ibi rero iyo tuko turasemera tuti barundi bene wacu mugifise uburyo bwo guponyoka nimuze taha ntibavyumva ngira batinya ya myaka 10 bo oya abati abotinya nbaje bari kuri liste ubutungane buri ko barabakurikirana mugabo hari gitigiri nyamwinshi cy'abantu ubutungane budakurikirana hari abapeti igihe nk'akarori igihe bavuga ngo kongo bakubise kudeta je vyabamengo ndiko ndimwesha muri sala uko mumva ipeti birengana vyakuye impuzu biko cayi cabaturiye nkuyo yagiriza ikinatana bene abo ni bataye bakagenda mwibarabara bakisiga imivyiro ukamengo nyene bagira vyandi babona mu masinema ya komando yandi ya Chicken Norris bavuga ati je nkuru nziza nkamufata kiyagira hatwa yari yakwigenderanye n'icubahiro mu bisanzwe abo baguye mu gwagwa nk'agatuko abo ni batahe vraiment abo ni batahe kabisa utungana ntaco baronderako mugabo baze bafise umutima umwe kandi afise discipline ndazi yo bari barabona bavuga ati ubu Burundi si bwa bundi abana b'i Burundi ange twakinana agapira ubu bamwe batondana amakarabati muri ville mbe tuzogenda tumeze gute nibaze umukuru w'igihugu yarabakenyuriye na leta n'abamufasha kuyobora igihugu cy'u Burundi haro payeje haro bije nibaze bafise imigambi c'est ça ariko mugabo rero aho nyene niho nagomba guca nsa n'ukubita umusumari je ngomba ndanarangize burya nta byinshi mvuga kubera ko hari company ikora amabati nagomba mvuge bigarukiye ngaha bazoza bampa amahera imbere yuko ndavuga imbere yuko bavuga nagomba ndavuga ngo kubita umusumari ngo nkantu chamfata ifiri so afete hano ngomba kuja ni hehe turiko turidagadura mu Burundi franchement parlant muri iyi myaka duhejeje haravutse ibintu byinshi byo musita by'imyidagaduro cyane kabisa ntitwahora tubona abakomediye mu Burundi ubu turababona bakigingi ba mutima okay umukomediye yavahe utwengiki c'est ça utwenga urusasu uyisombe zonyene ntizasha imagine watwenga gute ntitwabona abakina amareresi ubu turababona ababatembere bafani bari beza ega nta inspiration twari dufise voilà wayikura he kugira yumvire kwa wandike uyu munsi urabona abapatriote nka ba Fleury baja ku ma platform atandukanye bakigisha abandi bakerekana ingiza by'igihugu donc iri niterambere turiko umugabo rero bashobora kuza wanashaka barungitswe nabajya babafashe anotage bakaza bafise kagatima ngo gende mwiyorobeke kugira ubuho mwambara igisasu kiremeye voilà abo tuzobashira kino kati rero hariho bene wanyu ngaha bitemerewe yuko baja mu Burundi
kubera ko ubutungane bugera gute bubarondera mwebwe rero tugumye wa mugambi wo kwerekana ko mu Burundi bica bigacika genda mukoruku muri angire kudurumbanya bien sûr kugira ngo mushike muce mwongera mwirize ngo turiko turaronderwa leta yaratubeshe urumva oya moje nizo objective nabonye bakaze ubavuze ati turiteguwe tuzobagwana jeje nyine ubwanje naho musi nkabivuga jewe utozazana uburofa gogo jewe sidosubira guhunga narahunze bihagije ubimenye wewe wahungiye wema amafurushi ora reka one wohunga uri muri Rohero na Kabondo nahe barabizi ivyo guhunga so rero ni byiza yuko aboza bose bazoza bafise umutima wo kubaka igihugu yego sivyo baze barabaho tugejeje bijya babashira mu mitwe bariko barabonona hari amakuru dufise yuko abenshi maginga bari muri training mu myimezo ya gisirikare kugira ngo barungikwe mu Burundi bigire ngo baratashe ngo baramunyotewe kumbe baje kuvyonga abo rero bacire birarura intasi barungitse ngira ngo bari musingene byazigendeye ariko kandi duca tugana na kapere ku barundi bene wacu tubibutse abarundi bene wacu tubibutse yuko umutekano w'igihugu nturaba umupolisi nturaba umusirikare gusa yego twese tugomba kumva ko turaba acteur bo mutekano inyabune ubivuze neza cyane ya administration locale bamwe bahari ya hepfo bamwe batangurira uburongozi bw'igihugu cyasubira twebwe cyasubira igipolisi n'igisirikare kijejwe gucunga imbibe na cyane twumve yuko twebwe ari twe turi amaso y'igihugu hari akantu kanyoheye karababaje mugabo karandyoheye hariho umuntu ejo hahise bahagaritse muri bisi baramuhagarika ku itegeko ry'umukomiseri w'ahantu hari aho hama baramutwara kumugira ko ama investigation hama baramurikura arataha shikiwe so icyangiwe ni giki kumva ko hari abene gihugu baripotinze ko babona umuntu ashobora kuba ari suspect ako kantu kanjoheye cyane yego incanshimishwa rero ni inzego zacu z'umutekano zibangutse zaramwakiriye ziramwumviriza zisanga nta kabi kuwo muntu baramurika arataha kirapanga igikorwa cyiza cyiteka twese rero tugomba kuba ahantu turi magabo akantu ubonye umuntu ukabona umenga ati amakenga gira abapolisi nivyo nukuri no kubumbatira amahoro no kwamatugavye kwa kunde nyene batubwira ukabona umuntu afise ibimenyetso bimeze uko uraraba ko atari covid rero kabona umuntu ubona bafise strategy ibi umusesanguzi ariko aratubwira nivyo exactement bafise imigambi yo kuvuga ati ko leta y'u Burundi gumisaba igumi ivuga duhe reka dutegura amavirisi kadutegure virisi zigenda ahubwo no gwaruka rusugaye mu Burundi zigonone gusura bizobagora kwandukiza abasigaye ngaha bizobagora kuko je aragaterme nkunda gukoresha yo ndakunda gukora ibigani mvuga gucuranuka ubu twaracuranutse bari baraducuramitse bari baratashije umurongo meze nkuko twese twagenda nkuko mugabo bamaze yarabaye regresse ubu turi magabo bazoze babizi ko kera wambaye ishati ukavanga ibifungo gicikiye mu nze wacu kubita ikindi gifungo cindi shati ubu turaraba ko ibifungo bikwiye bisa ico nico kabisa baza babizi ifo bazi ko abarundi twese ubu tuzi ko amahoro azimvye yego yanavuye kure akakantu nakunda gugasha kuri sati yanje abantu bakakansobanuza amahoro arazimvye meshazame cyane rero yatwaronse mu gihugu cyacu cy'u Burundi yavuye mu maraso ya bene wacu badawe ba marume bashiki bacu n'abandi tusa tugomba kuyabumbatira rero ababibaza yuko bazogaruka kuyatosekaza ole wao bizobagora kabisa ole wao sokuru niwe yivugiye ngo ruzohera iwawe apani wanje oya kuri uwo muntu ndiko ndabwira uwo muntu nyene afise ako gatima ruzohera iwabo basi ruzohera iwanyu kandi ruherereyo ntituzomenya n'ivyabaye ni hajya nyene potere yamba urero bwaratanzwe urero bwaragaragaye abajiza amabayi za Bubanza za Kayanza hariho no wa mujene yaza kuri presidence bafatiraho
ivyo ni ibimenyetso bigaragara yuko abarundi turi zieux n'abagerageje kwinjira muri iki kiringo abakongomani binjira bahunga iyi ntambara mu karere benshi bagumye binjira mgo bagumye abantu bari magabo bagumye bashira hari ukuntu rero hari ukuntu abarundi tumeze bijya mu mitwe abanyarwanda canke se abantu bakujya kanya rusinzi barigize incabwenge zo ku rwego rwo hejuru ndakizenye kubera bivuze bigira impunzi z'abakongomani barinje amakambi y'impunzi kwera mugabo bose ingene baheze ifu y'imigira kandi kaba yakamizwe n'ingoma ntivyamenyekanye kumbure ngira ngabe bo baracibaza yuko boba bakiri kuri mission oyangira barabonye utumotorora canke utupise bari babarungikanye ko twazimye ubwo ati mbe ko kazimye bigenze gute yaguye muri Rusizi eso rero nibagire nibimvire gutaha franchement mugabo baze tukubaka igihugu yego murakoze cyane kutuyagira byinshi kudutomorera no gutanga message ku bantu bibaza yuko igihugu cy'u Burundi kitagendwa ahubwo abatakigendamwo ari babandi batagenzwa na kamwe ariko nabo barumva neza ko ataho bazinjirira turi zieux nkuko mwabivuze ego mu kurangiza rero ndifuza ko no basaba message iri dure mumbwirire bano bantu batahure neza akandi kanyuma nk'agasunuzi niko navuga kuko hari igihe usanga umuntu ariko arabiganiro akirukansa mugabo akajambo agasangira tutararangiza ataravuga ako kantu ari ikiganiro nakurikiranye cyo wako rya Kanyaru abo bavuze ngo bafise ngo power yo kuba boyobora isi babicishije ku bakobwa babo beza bano ujye mudema sishaka kumuraba kwera aramina amazi so rero abo bantu batagendera Burundi hari ibintu byinshi bamba franchement parle turafise abakobwa beza muturanga Jesse ngomba kunasaragara Miss Burundi na Miss y'u Rwanda twe kandi aba Miss bacu turaba bijya bo baraba ni ngaha muri tete kabisa twe turamu za critères Miss Burundi y'impoza hanyuma tugaca dushiramo rero n'umugambi mugobo burumva abakobwa babo babateguriye ubumaraya bamaze kuvuga ati ngo tuzokoresha abakobwa bacu nk'ipyo niko ndavuga abanyarwanda kazi najya namvise babivuga nje tuma muri iki gisirikare utubabarire waruvuze ngo tureka akantu kacu nje twa muri iki bitanga igisirikare c'indangamigo mengo ni indangamigo hajya baheruka gukreya 98% n'abakobwa bazozararungika kwa bacisekedi barungike ngo ni wacu nibaze barabe yo reka nibaze barabe kabisa bandanyirize muvandi bandanyirize so je ndako mvuga ni abantu badatembera Burundi barahomba usivye ibibanza by'iratiro byiza dufise kandi kama apana artificiel ni kama akusize koko niko ndongorazi ndondozi nako nabijya biremwa hano mu Burundi biruzwe yego vraiment kandi cyane yego vraiment baragusereva icayi gishushe ntumenya nuko ngene itasi wayiheje imagine kandi giturira harimo na jenje ibaze so niyo mpamvu rero duhamagara aba diaspora nabo hakujya ya Kanyaru nibaze mu Burundi reka twe ntubanga hakujya ya Kanyaru baguma baje baza kimya ntavyumve uriya mujama yari yakoze ikiganiro avuga ati ngo turabona ngo gitigiri caba soho ku Rwanda ngo baja ngo mu Burundi ngo cagabanutse imikeke yacigumiza kurya abantu ibaze n'indagara ku ma restaurant ushitse ukabaza mbe hari ubugari n'umukeke ngo yango hari akagwi k'abanyarwanda kandi ngahakauma nta bindi bakomana cyo twaguma basaba ngo migenderanire ngo y'u Burundi n'u Rwanda ngo oya nyene iteka yababwiye atuburera ubu nta guhendana duhe twugurure nase tugomba twubake n'igihombe la condition est claire duhe twugurure n'ivyanga gose turaduza igihombe none so rero nibaze batembera Burundi baraba Burundi Burundi ni nyabagendwa amahoro ni yose samuna nijoro turata navuye mu Rumonge 5 bambwira ngo urasara nari hajya kuri Mawimbi beach ndavuga ati waje sindari no vraiment sindari no ndikumburiye Bujumbura mugwara nari mpeje kuvunga kuri ivyo mvuga
nk'abahunze 2015 mawimbi ntayo bazi Sunstone ntayo bazi ntibazi ko ku mashuhu ubu hubatswe neza ntibazi reka ndeke kuzigirira publicity baca bumva uburo kugira ngo bace bataha aho ndazi vuba oya nibazi so message rero yavuze tworansa twabivuze byose yego twari kutubwira bene wacu ko tubakumbuye ico coco ni cyane turabakumbuye nibatahe ka kabumbu twahora dukina amafedera dizani myinshi arona batazosura batacibuka gutera kabumbu ko mwikambi badakina umupira oya kandi guma wibuka nibaze twubaka igihugu ariko kandi natwe nyine abarundi ntidusiye bwose tujye tugabye tubera amaso igihugu ndumva atabindi norenzako okay reka rero nanje ndababwire rero imessage yitwa rutura umuruturutu wa message bana imessage yo mu ruturutu ni superficie y'u Burundi murayizi Uburundi bufise imbibe haruguru hepfo ibubamfu n'iburyo Uburundi ca kabiri burarinzwe yego nkuko umusesanguzi mwene data yabivuze ngaha muze muzi neza ko muje kubaka igihugu cy'u Burundi iyi message yanje murumve neza cyane ica kabiri muze muzi neza mu mutwe ko abarundi bose ubutungana bya bintu byaje ngo bya superiorite bya bindi by'ibiki ubu abarundi bose ni memli ikindi naco muze mudukumbuye reka ndakavuge ndagasigura ego batadukumbuye ntibazomenya aho bahonyora Uburundi bwarahindutse neza cyane nije bunzomuca ndamubwira ati ingopeti yawe ngo ndakwereke hamwe aho ruca so bibarabara ryarahindutse aho nimba aho ruca mu vyondo ubu hari pave ubu ikaburimbo ubu amatara éclairage public n'ibintu vyinshi vyahindutse mu gihugu cacu ciza cyo Burundi yego haro sino bidondagura ngo ndabimari gusa nibaze bari formate yego baze bazanye carte mémoire zigaragara baze indongozi z'igihugu zibagaburire zibashiremwo gukunda igihugu n'akanovera ubu tugezeko hama baze bafise umuvuduko bafise energy yo gukora kuko ubu abajene basigaye mu gihugu cy'u Burundi barakora muguma mubona amahinguriro asigaye dukora ubu mu Burundi ibintu tudakora ni iki ni ndege imoto y'umuyaga nkuba turakora akamapine 3 bajaji turakora amadinamo amamashini yose asika ibigori ubu nta bintu nk'ivyo hari ibintu nyene ubu bikorwa ku muvuduko udasanzwe kuvomera nimba rukurima bimwe byo kugenda kuvomera irengarenga vyaraheze ubu dushiramwo systeme d'irrigation y'amatwiyo n'amamotopombe ibintu byose umeze neza rero nibatahe muhira bazi ko baje guteza imbere igihugu cy'u Burundi apana byandi mwamumva ngo none ngo leta ngo ntiyogira ukunuku ivyiri kirakora nya administration i development natwe tubifisemo uruhara singe vya kera bavuze ati bikorwa rusange ngo ataka acapukira ku kamogi n'itabi ya supermarch baze dukore nta bindi je numva ntorenza ngaho nibaze dukore hanyuma barisanze nkuko indongozi uhereye ku mukuru w'igihugu nabo bibafashanya kurongora igihugu cy'u Burundi bama babivuze nibatahe Burundi burabakeneye ni wabo niho bataye uruzogi niho bafise basokuru nabana basokuruza niho byose vyabo biri kiretse hari umunyarwanda yigumireyo niba ari umuganda yigumireyo niba ari umukongomani yigumireyo ntarinde kuza acaja kugira bimwe kaja nina heruka kugira canka agire bimwe ngo DJ irayagira canka bimwe ngo bayivamutse ikibagira nabandi bagivisi iyo migambi reka ngarukirize ngaho reka nihorera gusa ni mutahe muhira ni mutahe vraiment ibyo tuzobigora kuko mu kindi kiganiro kuko aba n'abantu babashinga ntaye cyane iyo ndabatumye ko barangamburukira nongera ndabashimira cyane kuba mwitavye kano kamo mukaza kunshigikira mukaza kunyitaba kugira ngo dushobore kuyagira vyinshi canke tuyagira n'abandi benshi batahure urukundo abarundi dufitaniye kugira ngo twipfurize kuba bogaruka mu gihugu cyabo reka nongere nshimire cyane rero n'abakunzi ba televiziyo yacu yaga nawe TV
aho baherereye hose bakomeza kudusapotinga mu buryo bwiye butandukanye tubibutsa ko twabasigiye urubuga rwo kuyagiramo canke se rwo kutwereka uko dukwiye gukora murazi ko muri ababosi bacu dukora ivyo mutubwiye tugendera kuri mwebwe ku mpanuro zanyu kandi turanabakunda cyane ndababwira ko tudusubira mu kindi kiganiro naho mutaha